warinjiye mu rusengero bakubwira ubutumwa urakizwa, bukeye urabatizwa, bukeye ujya ku ngaburo yera, uri bikovongo n'intebe wicaramwo baramaze kuyimenya niyawe, uyimazemo imyaka n'imyaka. Mu bisanzwe wategaza kugaragara nk'umuntu akuze mu vy'impwemu. Gukiranuka mu bisi no mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe. Ariko hari igihe Imana canke abo muri kumwe babona yuko wigira ngo urakuze, ariko imico yawe na karagiteri zawe ari nk'iz'umwana. Yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Mwene abo uzobabona gute? Niba abakristo bagomba kubwirwa imigisha gusa, bagomba kubwirwa ibitangaza gusa, ibyo nimba ari kumeze, umenye yuko nubwo ugaragara ngo urakuze uri igikuri mu vy'Imana. Ntibagomba kubwirwa ngo ihane, oya, bagomba kubwirwa ibitangaza gusa. Uno munsi ndabona abantu bariko bakurikira abantu babwira ngo bafise amavuta ngo yo kuzura abapfuye, kuko ndabona mugomba kutazopfa. Abantu bagomba yuko babwirwa ko Imana ibahaye amazu, ariko mumenye amazu usaya basenze gusa, n'abapfumu baba mu mazu, n'abarozi baba mu mazu, n'abicanye imbere barazubaka bakubakana nziza, abadandaza n'ibintu amafaranga ashobora kuguha. Turengane ivya mbere vya Kristo twigira imbere. Dushike kuvyo gutunganywa rwose, tidusubire gushiraho itandukaniro ryo kwihana ibikorwa vy'imfagusa. Kwizera Imana, kwizera ivyo kubatizwa, ivyo kurambika kw'ibiganza, ivyo kuzuka kw'abapfuye, ivyo gutsindwa n'urubanza kw'ibihe vyose, nivyo dukwiye kumenya.